Emmanuel, Emmanuel, what a powerful God you are. Emmanuel, Emmanuel, what a powerful God you are. Emmanuel, Emmanuel, what a powerful God you are. Nani kipuweze, nani kipuweze. Emmanuel, Emmanuel, what a powerful God you are. Emmanuel, Emmanuel, what a powerful God you are. Nani kipuweze, nani kipuweze, nani kipuweze, nani kipuweze. Emmanuel, Emmanuel, mana y'ubushobozi. Emmanuel, Emmanuel, mana hagati muri twe. Emmanuel, Emmanuel, mana y'ubushobozi. Emmanuel, Emmanuel, Mungu kati yetu. Nani kama wewe, 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 nani kama wewe. Emmanuel, Emmanuel, what a powerful God you are. Emmanuel, Emmanuel. Hallelujah. Oh, Imana bamugisha, Imana bagirire neza. Tugire ubuntu kandi n'Imana muri kino gitondo kugira ngo bikunde ko tuvuga ubukuru bwayo. Ikimenyetso cyari iki: umwana w'umukobwa azosama inda, azovyara umwana w'umuhungu. Uwo nawe uwo mwana w'umuhungu azokwitwa gitangaza. Muri Yesaya 9 niho bavuga amajambo akomeye nk'ayo. Ku bantu benshi bibaza ko ubumana bwa Yesu buvugwa gusa muri Nouveau Testament, ariko ubumana bwa Yesu buravugwa no muri Ancien Testament. Ariyo nababaza ngo nyereka aho Yesu yavuze ko ari Imana ndamwemere. Deja ukubaho kwanje ko nyene kwemeza ko Yesu ari Imana byari vyiza kumwemera, kuko nta numwe yari gushobora guhindura ubuzima maze akabugira ikimenyetso. Nari uwo mu muryango babona yuko ataco nosubira kuvamo. Mboshwe n'akaboregwe, nari mboshwe n'urumogi, nari mboshwe n'ubusambanyi, nari mboshwe n'ibibi vyinshi tutovugira ngango tubiheze. Nari mboshwe no kuraguza, nari narihebuye nanje ubwanje nari namaze kwibaza ko vyarangiye. But a good God, ariko Imana nziza yoyo itananigwa, yoyo izi vyose, yakoze uko ishoboye gukora, irancungura ima ubuzima. Kuri jewe rero iyo uri kurambira Yesu si Imana, ndakuraba nkibaza hamwe namwe nkumva ko no kugwiza gusa, sinzi n'igitigiri no kugwiza naco, ariko kwa meme niho ugeze. Ariko ni vyiza gutahura ubumana bwa Yesu utarize kubironderera kure, urabira kubikogwa. Umugabo umwe yari impumyi muri Yohana igice c'9. Uwo mugabo ahejeje kugirirwa ubuntu na Yesu arabona,
abafarisayo batigeze bamukiza amaso, bagira amatohoza ko yakize. Ibaze umuntu atarakiza na gripe akagira amatohoza ko wakize yakize, baze simu. Hama baramugira ko amatohoza, arababwira uko vyagenze. Amaze kubabwira uko vyagenze, abafarisayo batuma ko abavyeyi biwe, abavyeyi baramubwira ngo iregara kuze mu mwibarize, kuko abafarisayo bari bahisemo yuko umuntu wese akurikirana prophet of Jesus, bari bahisemo yuko umuntu wese avuga ko Yesu ari umwami ategerezwa kwirukanwa mu ishengero. Pana umuntu yasambanye, pana umuntu yaraguje, ariko umuntu yemera Yesu that time yo ni mwe mumbi. And uyo muntu w'impumyi munyuma barasubiye kumubaza kumumbazagiza, kuko ubwa mbere yababwiye ngo umuntu yitwa Yesu, ubwa kabiri ababwira ngo numuvugishwa, ubwa gatatu ababwira ngo ubwa kabiri ababwira umugororotsi, ubwa gatatu avuga ngo numuvugishwa, ubwa kane arangiza afukamye imbere ya Kristo, kuko Yesu ni Imana. Nibuka ko bavuze bamubwiye ngo ujye n'umunyavyaha, arababwira ngo ari umunyavyaha ari iki, icyo nzi ni kimwe, navutse ndi mumyi noneho ndabona. Roje munambajije ngo mbega Yesu ni Imana, mbega Yesu iki niki, Yesu n'umuntu, Yesu n'umunyagihugu nk'abandi. Okay, ivyo birakoraba. Ashaka abo mubembe, ashaka abo mu Tanzania, ashaka aba whatever, icyo nzi ni kimwe, nari umunyavyaha yarambabariye, fisa amahoro. Nari umusambanyi, iyo nyota yaragiye. Nari mboregwa, yarambohoye. Nari mu maboko ya shetani, yarankuyeyo. So kuvuga rero ubumana bwa Kristo ni kimwe mu bintu bidasanzwe, ni kimwe mu bintu bidasanzwe, kuko nico gitera ubwoba Satani. Ubundi igitera ubwoba shetani siko gusa ko wavuze ko ari Imana, ariko ni comprehension. Urazi iyo wibutse ko Imana yakwitangiye, nishobora gukangwa na gato nivyo yoguha. Nico gituma Paulo avuga ngo iyatanze umwana wayo izoduha vyose amwe nayo. Donc kumenya ko Yesu ari Imana ni vyiza, ariko kumenya igikorwa yakoze ku musaraba nk'Imana, ukaduga mu mutwe ukiyumvira a God, a creator, umuremyi, yemeye gukubitwa. What is this? Let me seek it again. Reka niyumvire kandi neza. Uwaremye ijuru n'isi. Oh my God, kubera jewe I'm so special, tellement spécial. Alors ivyo mwansa tinya nivyo, kuko igihe uri kuraririra ibijumbu, igihe uriko urarira ibintu bito, shitana atinya ko mu mutwe ho duga ikiyumviro kikubwira ngo Imana yarakwitangiye niyo reka kugwa. Nigeze kuvuga mu kinama long time ago, nariko ndigisha muri Icete, ndavuga ngo iyatanze amaboko nizotwima ibiri mu maboko, kuko yatanze amaboko barayatobora n'imisumari. None koko yo twima ibiri mu maboko. Hamagari 2:8 avuga ngo niwe nyene zahabu ni feza zose zo kwisi. Nama niyumvira ufise izahabu zose ni feza zose ku maboko, yaratanze ukuboko, atarash kadum hatus kahadia tele mahada. I love you, the Lord Jesus. I love my God, and I'll always love my God. So uwo rero niyo bavuga muri Yesaya ko abantu batabizi, kuko benshi nibabizi yuko Yesu Kristo ari Imana vyavuzwe long time ago. Hallelujah. Hallelujah. Murongo Yesaya 9:6, kuko umwana atuvuki, they call it a baby, kuko umwana yaduvuki, duhawe umwana w'umuhungu, le fils nous est donné. Mu gifaransa avuga ngo le fils nous est donné, un enfant nous est né, le fils nous est donné. Uwo nyene babona bebe ajeje kuvuka, yari umwana, yari umuhungu, yari un fils nibaza kutahuye umwana w'umuhungu, that means umuntu akuze afise age, afise maturity. Uwo babonye avuka, babonye un bébé, ariko uwo twari twahawe n'umwana w'umuhungu. So yarahari, yarariho un fils, il était un fils. Iyo tuvuze umwana w'umuhungu, ndabizi ko muca mubona nko kwisi mukabona umupapa n'umama bavuze un fils c'est quelqu'un qui est comme toi. Le fils c'est l'un qui c'est quelqu'un qui est sorti de toi. Le fils, mon fils nuagu komotseko, nuagu turutseko, kuko bivuga ngo nitugeze kubona Imana hari ku mwana yasokorotse. Niko bavuga kuri Yesu, umwana yasokorotse muri data. Benshi rero muri baza ngo none yo bimana gute na data bimana. Icyo nicyo kintu kiba koroga, kuko Imana musanzwe muzi kwishoboye gukora vyose. Umuntu yacembaza ngo none Imana yorinda kuvyara.
urabizi ko Imana yovuga idafise umunwa, urabizi ko Imana yobona itarabisha amaso, bisigura ngo Imana ishoboye byose. Kiretse Imana yawe iri limite muri capacité zawe, birakwemererwa kuzana amakenga. Birivuga ngo umuhungu yasokorotse mu mana. Narabibabwiye, Imana yaricaye mu nama y'Imana, iribaza yo kwicarana nande. Imana ishima kwicara yonyene. Sinzi ko bimaze kugushikira nimba umaze kuduga gato in the spirit, aho ugira inama na wewe. Daire mu Kirundi bacita gatima nama, aho wewe ugira inama na wewe. Joshua gize inama na Joshua, nicaye je nyine ngaha ku igorofa mu ijoro. If I can do this Joshua, if I can do this, if I can do this Joshua, nimba no koruko, nimba no tunganya ibinuko. That's Joshua with Joshua. So urashobora guhitamo rero gusokoroka. I love this. Elisa aravuga ngo igiye wagiye imwemu yanje niyajanye nawe. Nimba wemera ko imwemu ya Elisa yarasokorose muri Elisa ijana na Gehazi, wategerezwa kwemera ko Imana yashoboye gusokoroka muri. So Imana icara mu nama ya yonyene yisokorokamo, ivuga ngo you are a son, me am the father. So because you are a son, me am the father, you are me and me am you. Wewe uri jewe nanje ndi wewe. Nzo imusi mwenzo kwigisha this revelation about the kubiyereke ubyo by'Imana. Bavuze rero ngo un fils nous est donné, un fils nous est donné. Ubutware buzoba buri ku bitugu vyiwe, ubutware buzoba buri ku bitugu vyande vya Yesu. Azokwitwa igitangaza. Sinzi izina ry'Imana yawe. Imana yanje yitwa igitangaza. That's why I walk in miracle. Umujenama, Imana yanje yitwa umujenama. Nico gituma na huruduka. Imana y'ubushobozi, Imana yanje yitwa Imana y'ubushobozi. Sinzi izina ry'Imana yawe. Sinzi ko yitwa Imana faible, ariko Imana yanje yitwa y'ubushobozi. Nzobaho kwisi kugezaho, ariko ibihe byose nzobaho kwisi nzokoma mbona ubushobozi, because this is the name of my God. Kuko nicyo zina ry'Imana yanje. I love this. Parahazo kadumshi. Hey, umujenama, Imana y'ubushobozi, data wa twese ahoraho, data wa twese ahoraho, umwami w'amahoro. Imana ni papa. I love this. So rero nibaza kuri kuratahura naho nariko ndabivuga nihuta, kuko message y'uyu munsi, oh my God, message y'uyu munsi ni Zaburi 25. Ariko nashimye kukwibutsa yuko ino page nga ni kibanza Yesu avugwa. Sizi amazina umwita mwandike ngaho, mwita ngaho. Asali ya nyuki ni kwa Apollinaire ya mwise. You know, there is time where you try to find out what can I give a name to my God because of what he's doing. Arigiye wicara ukibaza niye zina no Imana yanje. Nibuka barambaza kenshi ngikizwa ngo mbega ni gute na Yesu. Ngavuga Yesu wanje yitwa no comment. So nabuze commentaire is more than any comment I can comment now. Yesu wanje yitwa no comment. So nabuze commentaire, ma commentaire yose norondera. My Jesus, oh my God, la trahas kadumja. Ikindi gihe I was in prayer, ninacho gihe Imana yamaye guvuga mu ndimi no kwakira ubushobozi. Hari kuwa gatanu nari mu shengero ryiza rya plein évangile, bari muri louange na adoration, ngura kumva na bado uko ndiko ndavuga na bado niko nacenagura kuvuga mu ndimi. Imana yanje yitwa na bado. Na bado kubera iki? Nabonye Imana yagakiza ariko niyarangirije ngaho ira mu muhamagaro. Nabonye mu muhamagaro ariko niyarangirije ngaho ira mu rugo. Nabonye mu rugo niyarangirije ngaho inshinga ibikorwa by'ishengero. Nabonye inshinga ibikorwa by'ishengero niyagarukiza ngaho. Daire nabonye kwanza inshinga ibikorwa by'ibikorane niyarangiriza ngaho inshinga ibikorwa by'ishengero. Nabonye inshinga ibikorwa by'ishengero ima umuryango w'ababohotse kwisi. Nabonye mu umuryango w'ababohotse kwisi ima ama program. Nabonye ama program ica ima osadra kazashma ima gukora amaserire international. Nabonye ikora ivyo mbona inyambika neza. Nabonye ikora ivyo mbona ingaburira. Nabonye mbona ivyo ima mama bankunda, aba papa bankunda. Nabonye ikora ivyo iyagurusa abantu bansengera tabonzi. Nabonye ikora ivyo Imana yanje yitwa na bado. Ivyo nabonye haracari ibindi. Sinzi izina wita Imana yawe. I remember Dawidi avuga ngo Imana yanje niya. Oh my God, Zadush Kadantoska hele kriada. Tutagiye kuvuga amazina nitwo bivamo kuko amazina yose ni majina yo temazuri. Haleluya. Amazina yose meza, n'umusheri mwiza, n'umukozi mwiza. Aloro ndabizi ko Imana yanje yitwa gitangaza. Ibaze usenga gitangaza ucukora iki? So ikibazo kiri muri revelation, what the name of your God? Ikibazo kiri mu ihishurirwa, mbega Imana yawe yitwa gute? Mbega Imana gute nini cyane. I love this God. Hallelujah. Atabaya acha nushobora listen, umunsi uzotebera mu bwiza bwawe, umunsi uzodwebera muri
Nashobora kwibuka ibindi byose, nashobora kwibuka ngo kanaka yavuze ibyo bintu nibica no mu mutwe. I remember somebody called me akambwira prophet, birashoboka ko ugira stress n'abantu baba kuvuga nabo mbona I don't know them. Ni gutotebana n'Imana ugira umwanya w'abantu utaramenya izina ry'Imana yawe, ashobora guhangayika ufisi yo man. So I believe that somebody is enjoying what I'm saying here. Karama de hash. I remember you know I remember kuba ndingaho nyine nigitangaza mi mama wanje yapfuye muri 2000, papa wanje apfa muri 2001. Umuryango aho twaba mu Buyenzi mu rugo rupango nyine papa na mama apfiriye mu inzu yo gupanga. Hamana uzombohora upangaye now aho hanu nyene petite sœur ayinjira idini ya Islam amanda mwirukana. Sinari bwatahure nivyo gusenga je nyine nari berengaho ariko gusa ndamwirukana. Amanibuka ko mu ijoro haje abantu benshi, muri abantu benshi ajemo na grand frère kuko no nyine ari mu Islam. Barese uyu muntu ndababwira umviriza apa ayingi hano sidamwirukanye kubera idini, ndamwirukanye kubera ko nga atohafatira decision. So urumva ko byese nari umusore akuze muri yose. Mu gitondo baranziye benshi ngo tuje kuraba ngo umwalkaida wa Kristo je wabatu sinagenda no mu ishengero ariko nivugira ivyo nga baca baratwirukana tumukira handi hantu famille ziraduta baraduta je rigeze kubaho kubera inzara ndigati sukari. But this God is a faithful father. Ro nagiye nibuka igihe kimwe saba indaro hano mu Kibenga naguma ncanga muri no quartier vuga one days wa muri no quartier ariko vyari nk'ivyiyumviro umengo nuzi no bizoca. Imana ingirira ubuntu ndimuka mu nyuma kubera kuzana umwana wanje kwishure kuko umwana wanje afisaho yiga ino namuzana buri munsi mu gitondo rero vyatuma nkupa live ndabwira Imana ndondera umushoferi ngire gute kumutwara kwishure taxi nayo n'uburyo bwinshi kuzinduka naho mba ndushe meje gukora bashaka kugira meditation no Imana ikiri inzira ibyo se niyo ikizana hano hafi yo kwishure ry'umwana ariko murabizi ko twabura rezo buri mwanya ariko ubuna tukibura. There is how God works things. Nico gituma Imana yanje yitwa na bado umunsi uzogera hano uhimana yawe izina apana amazina bayihaye muri Bible ni meza agufasha kumenya Imana usenga ariko uragira hano ugira revelation ukaronka izina ku Mana yawe. Nikizwa rero barambaza ngo Yesu wawe ni gute, navuga ngo no comment. Ndabuze commentaire no vuga iki kuri uyu mu Yesu angana gucya, no vuga iki kuri Imana y'ubushobozi bungana gucya, no vuga iki kuri uyu muvyeyi angana gucya, no vuga iki kuri uyu yamaye ivyizigiro ntari mfise, no vuga iki kuri uyu yahanaguye ubupfuvye mu buzima bwanje, no vuga iki kuri uyu yankuye hasi akanshikana aha, no vuga iki kuri uyu yambabariye abandi batari no kumbabarira, no vuga iki kuri uyu yanyiyumviriye abandi batari kunyiyumvirako, no vuga iki kuri uyu Imana nkiyo. What can I say about that God? Nigiki no vuga navuga ngo Yesu wanje yitwa no comment ariko munsi naronse izina vuga ngo yitwa na bado. So nubu ndacabona oh my God ndasenze ngo Imana yawe kwireke. Okay, nateye gato nga nibaza ko ari yakenewe Zaburi 25 cyasoma gusa niruka kandi ni ndende asigaye minota 9. Uhoraho niwe umutima wanje urangamijeko inde uhoraho niwe umutima wanje urangamijeko. Narababwiye yuko iyo tuvuze umutima tuvuze imwemu, tuvuze iyo tuvuze umutima tuvuze imwemu, tuvuze ubwenge, ibigumbagumba n'amahitamo, tuvuze murabizi ko mu Burundi tuvuga ngo maranga mutima ni address kanaka. Iyo dura ubwenge bwacu buravyimana nibaza ko ari byo tugeje gukora. Mana yanje ni wowe nizigiye simaramare abansi banje nibanyihaye madui zangu wasijinivuni simaramare nisiyaibiki nikoko abakwiteze ntawuzomaramara. Ninde atazomaramara? Uwiteze Uhoraho. Parajena abahemuka atanyandura ukobo bazomaramara. Ni bande bazomaramara? Bahemu ari abantu bahemukira Imana, ari abantu bahemukira ingo zabo, ari abantu bahemukira guhemukira ingo. Nibaza ko bitahura guhemukira ingo nukuba infidele hanze y'urugo rwawe, ubwo no guhemuka. Ariyo abantu bahemukira abana babo, guhemukira abana nukutaba responsable. Ari abantu bahemukira abungere babo, guhemukira umungere wawe nukuja kumwararaza. Ari abantu bahemukira ishengero, guhemukira ishengero nukuja kuvuga ibibi vy'ishengero hako uvuga ivyiza vy'ishengero. Ari abantu bahemukira Kristo, ari abantu bahemukira Kristo n'abantu bamuheba ariko avuga ngo
abakwiteze ntawuzomaramara, abahemuka atanyanduruko nibo bazomaramara. Kwitega ugumurindira kuri yo, guhemuka bisigura ngo nukumuvako, guhemuka yo ngaba bavuga kumuvako no kwanka kurindirawe. So nabanuka umukobwa kanaka yiteze uhoraho arindiriye, ariko ageze igihe kanaka aciye yicizira, uko nuguhemuka. Numusore kanaka yiteze uhoraho ariko igihe kanaka aciye yikirinzira, uyu aramaramara. Rero ibimaramare biri ku muntu bimatanye no kuva ku Mana, ibimaramare biri ku muntu bimatanye no guhemuka. Rero ntusenge ngo simaramara, senga gusa ntuhemuke. Ico gituma ico ngerageza gukora kuruta ibindi ni kumtegemea Yesu wangu, ni kuguma kuri Yesu wanje, and finally I find my life in peace. Cyasanga ubuzima bwanje buri mu mahoro. Uhoraho nyereka inzira zawe, nyigisha inzira zawe. Imana ifise inzira zayo, kandi Imana ishoboye kwigisha inzira zayo. Mbega inzira zayo niki? Urazizi? Yohana 14:6, ni jewe nzira ukuri n'ubugingo. Iyi Imana igutumbereje kwa Yesu, ibiyeje kukwereka inzira zayo. Bibiri ivuga ngo ntawuza ko data tamuzanye. Ninde yanyeretse Kristo? Ni data. Undongorera mukuri kwawe undongorere mukuri kwawe unyigishe, kuko ari wowe Mana y'agakiza kanje. Ni wewe nirigwa niteze, ni wewe nirigwa niteze. Wirigwa witeze nde? Utegerezwa kwirigwa witeze Uhoraho. Kubera iki? Kuko Uhoraho ari we gakiza kawe. Haleluya. Uhoraho we, ibuka imbabazi zawe no kugira neza kwawe, kuko vyamyeho uhereye kera hose. Ibazo uriko urasenga ukabwira Imana, si jewe gusa ko numvise kugira neza. Ibuka za mbabazi, remember your mercy, ibuka kugira neza kwawe. Ibaze urafukamira ukavuga ngo Mana, ibuka kugira neza kwawe, kuko sinzi nurahinduka uracari wa undagira neza. My God, ntiwibuka ibyaha vyo mu busore bwanje canke ibicumuro vyanje, nkuko imbabazi zawe ziri, ube ariko unyibuka kubwo kugira neza kwawe Uhoraho. Mana, niwibuke ibyaha vyo mu busore bwanje. Handi umuntu yibaza, mbega ndiko ndaca muri bikubera iki? Bigashika ijuri kamubwira ngo waracumuye, akavuga ngo Mana, niwibuke ibyaha vyanje, ariko wibuke imbabazi zawe. Mu gishingo cyo kwibuka ibyaha vyanje, wibuke imbabazi zawe. Haleluya. Uhoraho ni mwiza, aragororotse, nico gituma azokwigisha abanyavyaha inzira. Imana yarakoze kutwigisha inzira. Abicisha bugufi azobarongora mu vyo ukugororoka, abicisha bugufi azobereka inzira yiwe. Wemere uce bugufi, Imana iraza kukwereka inzira yayo. Wemere uce bugufi, Imana iza kukurongorera mu nzira yayo. Inzira zose z'Uhoraho ni imbabazi n'ukuri, kubitondera isezerano ryiwe ni bishinga nahe vyiwe. Inzira zose z'Uhoraho niki? Imbabazi n'ukuri. Haleluya. Uhoraho we, kubw'izina ryawe umparire ukugabitanya kwanje, kuko gukomeye. Uyu n'umuntu yitahuye akamenya ngo Imana ishoboye gutanga imbabazi, ukugabitanya kukiboneka mu maso yiwe. Mbega yo nyakira gute? Bibiri ivuga ngo amasengesho y'umunyavyaha ni nk'ibisesemwe, ariko amasengesho umugororotsi n'urubavu rumota neza. Rero Dawudi yakora senga avuga ngo imbabazi zawe. Haleluya. Oh my God, umuntu yubaha Uhoraho ninde? Nindazo murangira inzira akwiye guhitamo. Umutima wiwe uzoba amahoro, uruvyaro rwiwe ruzoragwa isi. Uruvyaro rw'abande rwabubaha Imana. Rega ni vyiza kuronderera abana bawe amaparasera, ariko nimbura umuvyeyi mwiza ubaha Imana, uzoba wateguriye akazoza. Ndagasubiremo, ni vyiza kuronderera abana bawe amamodoka, ni vyiza kurondera abana bawe visa, ni vyiza kurondera abana bawe parasera, ariko ni wubaha Imana uzoba bateguriye akazoza. Listen this. Oh my God, brahados kala. Umuntu yubaha Uhoraho ninde? Umuntu yubaha Uhoraho ninde? Azomurangira inzira akwiye guhitamo. Ni Imana ikurangira amahitamo. Cyo gituma nabwiye abantu, reka guhungabana, uzotwara umukobwa uwe, uzotwarwa n'umugabo uwe, uzokora iki? Ubaha Imana n'ukuri, Imana izo guhitira mu inzira. Umutima wiwe uzoba amahoro, nico gituma ndamahoro, ndatuye amahoro kuri wewe. Uruvyaro rwiwe ruzora gwisi. Nakubwiye ibanga yuko abana bawe boragwisi, apana parasera. Parasera ni ntoya, ni vyiza ugura ahuba, ariko ugomba ko abana bawe baragwa isi. Ni kogira iki? Ubaha Uhoraho. Ibanga ry'Uhoraho rifiswe n'abayubaho n'abamwubaha, azobereka isezerano ryiwe. Kumbi ibanga ry'Uhoraho ririho. There is a secret of God. Ariko rifiswe n'abande n'abayuba. Abantu nimwirukire kujya gusa ku misozi.
sico kintu cyambere warukwiye kurondera nukurirondera kubaha Imana kuruta no gusenga, kuko usenza Imana wubashe uzoyirindira n'igitara kwishura. Kuko abantu rero bari busy ku musozi, ndagiye mu prayer mountain Uganda, Kilimanjaro, utaenda mpaka Himalaya, wibaza ngo niyo hejuru, utakutana na baridi za ajabu. Ariko ikintu cyambere wategerezwa guhangayikira kugira iki kikagutwara umwanya nukubaha uhoraho. Haleluya. Ibanga ry'uhoraho rifiswe n'abayubaha. Nahisemo kubahora. Azobereka isezerano uvuga ngo nahisemo kubahora. Amaso yanje ahora ahanze uhoraho, kuko azokura ibirenge vyanje mu mutego. Undabe ungirira ikigongwe, kuko ndi inyakamwe kandi ndi umugogwa. Imibabaro y'umutima wanje uyiruhure. Nkurase mu marushwa yanje, witegereze umubabaro wanje n'umuruho, umparire ivyaha vyanje vyose. Witegereze abansi banje kuko ari benshi, kandi banyanka ugwango rw'inkazi. Abansi banje ngo ni benshi, ngo banyanga ugwango rw'inkazi. Ziga mu mutima wanje unkize, simaramare kuko ndaguhungiyeko. Izaburi yashobora kugufasha igihe abantu biteze ukumaramara kwawe, ukaburi kurasoma izaburi nki ukugororoka no gutungana binzigame, kuko ndakwiteze. Mana cungura Abisirayeli, ubakure mu marushwa yabo. Mana cungura umuryango w'ababohotse, ukure mu marushwa yao. Mana cungura Sabaoth Church, uyikure mu marushwa yayo, in the name of Jesus. Ndashima Imana rero, ndizera ko Imana ivuganye nanje, ivuganye nawe, ariko cyane cyane icyo ugomba kugumya nga kubaha Imana birimo vyose. Ucugira amahoro, ariko kandi abana bawe ntibazoragwa parasera, bazoragwa isi. Abana banje bazoragwa isi. Why? Kubera ko kubaha Imana niyo nagize priority. Nivyoroshe kugeragezwa vyamaho ntabyo umuntu umwe. We have bodies, turafuse umubiri. Wowe nugeragezwa, ndavuga nageragejweho siziko no banageze mu ijuru, kuko Bibiliya ivuga ngo igitsibo kizokwambara banesheje. None wonesha gute utagwanye? Ni wonesha utagwanye. So izi nambara muwana si kibazo, ni umwanya umuntu umwe niwe tuko turavuga navuga na wewe ibaza ko ari we babona ko boronka ku mwanya. Umwana wanje umwe yambwiye ngo bagiye kurondera sala ahantu kugira ngo bategure igikorane z'amajari yagahahe, kugira ngo nje nkorere ubwoko bw'Imana. Ahantu hose bagiye mwishengero kwa Joshua. I say, oh my God. Naramubwiye uyu mwana, none bana nabagize iki? And I just laugh. I say, thank you Papa. You are a good father. You know me by inside, not by outside. Uranzi bwina. Tu me connais de l'intérieur, pas de l'extérieur. Merci parce que tu es mon Dieu. Alors utegereza rero kurondera à tout prix kubaha Imana. Urashobora kugeragezwa ishavurika gufata, ariko kubaha Imana nivyo bikuzigama. Urashobora kugeragezwa ivyifuzo bikagufata kuko ufise umubiri, ariko muri cyo kibanza nyine kubaha Imana. I told you, you'll see what God is able to do. Uzobona ivyo Imana ishoboye gukora. Ruwo kwizegwa. Thank you Masaya ageze. Imana bagirire neza. Shalom. Mugire umunsi mwiza. Reka ibyiza bibaze ko, reka ibihe byiza bibatwengere, reka intsinzi babere umugabane. Shalom.